uvuze nani nkuru ya Side Blaza nkumva none arira n'ibiganiro nshimwe ngo nagiye basana bro. Uvuze ibintu bya Side Blaza bro. Ni entertainment tuba turimo mbamwe mengo wapi kabisa. Numva twonabeba ntitunabiganire ko sana. Tuvugana ingoza ari zindi impano nyinshi abana ni benshi. Kuko mwabonye bakiri kuba bagiye barazamuka ni na nini gushika no munsi. Ni benshi bamasa ndi bagiye barazamuka. Endo Mike baraza. Uko nyine na mugisagara baragenda barahatwika baramenyekana n'ubu n'abastare. Tafive turakora mwaka wa mbere. Nini ndanakeka muri career yanje niyo bwa mbere nafasha amahera. Kora mbanza ndibuka ngiye contrat iraki zine. No? Blo boss aramara iraki zine mbanza araharura. Nibwo bwa mbere nayafashe n'ubumengo. Sinzi none ubumengo ndi nka Bill Gates, you know. Nico gituma ndabwira entertainment yo mu Burundi bro. Nubu ndacyayivuga siyo kuva mu 2005 turirimba makagenda nebe banigira mu bindi. Side Blaza we yanciye n'intege ndavuga oh my god nuko. Bro ushobora kumbwira gute Side Blaza ni legend? Kuna Fizo pale sawa mu Burundi umustyle bisa komeye tunajua. Yarabaciriye inzira baje. Yeah, you know? Yeah. Bajya bose batanze game. Bongo kweli. Side Blaza bajya natanze game sana wakina Fizo. Hello bakunzi bacu bakunzi ba Achieve Your Dream nibazi yo komeze fresh aho muherereye ari neza ivyunguka mu birimo neza atangorane mu bandanya mutera imbere buri munsi buri saha buri munota kuko iki gihe turimo nico gukora ugakora ubona ivyunguka kumwe niba biriko biragenda nibazi ko namwebwe mukora mubona ivyunguka ko bije imbere buri munsi buri saha turabibipfuriza buri munsi nkuko natwebwe aho muri ko mubitwifuriza rero ni uyundi muhezagiro another blessing kuba nongeye ngahura namwebwe uyu munsi yisaha aya masegonda turiko uyu mwanya n'umundi muhezagiro kokongera nkahura namwebwe nta wundi ni Chiza 257 muri kumwe on mic nongera ndababwira ati Achieve Your Dream tungiye guhura namwe uyu munsi tubaha ikaze mu biganiro byacu bya misi yose ngo twama twahuye namwebwe mukabidukorera mukaraba ibiganiro byacu uko tugenda tubikora nuko rero murabizi byacu no kubazanira impano zigiye zitandukanye na cyane impano ziba zarinyegeje tukazikura iyo ziri tukazibazana mukazibona abantu namwebwe rero mamukene za mpano nyene mukaziboneraho mugafatiraho nyene nuko rero uyu munsi naho twabazaniye iyindi mpano igiye idasanzwe muri Achieve Your Dream tukayibereka muyibone neza ariho benshi mutari bwayibone ariko yari sanzwe hari kandi hari n'abandi benshi bari basanzwe bayize sundi rero umutumire tubafitiye uno munsi asanze akora kakazi ko kushusha abantu akabaha vibe ikagena neza sabandi naba MC canke aba maître de cérémonie numwe muri abo rero twashoboye kubazanira uyu munsi nawe suyundi akaba ari MC Sharo VIP wagwan meze fresh na fresh papa siku nyingi na mimi nipo mwana tunajua uzima buri munsi twirirwa twirukana maisha imihanda ni noma sana bro. Yeah, mbwira abantu bangozi energies ku Gasaka nibaze ko aho bari bameze fresh abugati wabonye wa muntu wanyu ingera meze ngaha wana ko fresh ziguma ziza umunsi ku munsi nuko nyene nibaze ko na fresh aho nubeshe buri munsi mbandi smart sana nico gituma kandi reka nibagiye akantu gato reka ndabashimire kwa mwimvire mukantumira kuri TV. Yeah, we are Achieve Your Dream. Yes mwakoze kwa mwanumiye nga kandi ndabashimiye no munsi bisaba nteramane namwe mbanze aracari mu ntango rero aracari mu ntango anako rero tugitangura ndiko mvuza ati ndazi kumeze fresh atangorane n'ubuzima busanzwe buriko bugenda neza ndibaza ntaribi cyemeze fresh meze power ntari yaje tu akazi kagenda gute bona ko ta muntu w'umugabo abura akazi bari karakora kariko kose nubwo bwinshi mani akazi kino saha ndiko ndakora akazi ku MC kwanza ndiko ndemsinga mu kabare muri bar ndiko ndemsinga muri bar ngaho nyene uvuze MC urana n'umuntu nagutumiye nko MC kuko twaherukana imisi yari nyinshi twaherukana muri show ya Melanin Boy Ngozi ku Gasaka zati rero ndibukujya munsi kw'ibintu byariko bigenda fresh inyuma yaho urakora n'ibindi bigiye bitandukanye mu gisagara ca Ngozi ariko uyu munsi twakutaniye i Bujumbura kabisa Bujumbura naho biriko bigenda gute Bujumbura tuvuga ndiko ndakora hano bitwa kuri One People ku Gasaka
ibintu bimeze neza vraiment ndakeka Ngozi nkavuye Ngozi Ngozi ngo ageze Bujumbura Ngozi sa nk'umuntu gusa ariko sino ni home man ashobora kuhava hajya sana ni home Bujumbura barantumira Ngozi bakantumira usanga ndahana za hapa na pale ubuzima man ati gukubita roko bitahana kuja kwese visa nasema ni malele tour bro rero burya niyumvira tugihora nkavuga ati umuhungu numva yuko twahura tukateramana twaganira kunuku ariko nibajije kukijanye nakazi kanyu kajanye no kwemushinga tufatwa nyene kuyobora ibijanye n'ibirori ako kazi kameze gute akazi ko kwemushinga abantu benshi bashaka ko bagafata kumengo si akazi mani nakazi kakazi karantunze kakazi kantungiye n'umuryango kakazi ko kambesheje kunye numbona ndi smart nimeshine nawe sio bwana ko gatuma nizi dress zinangaye hivi bana mbona uko musani bro mi kitambo ni kitambo vraiment muga akazi ko kwemushinga umuntu agifata kumengo sakazi ahubwo no nugwaruka mbona go barushoboye no guhimiza kuza mu MC kwa sababu nakazi ni kazi sana ariko ubuzirazi ko babutandukanye ukora ibiga kora biriya ariko umwe wese ako wisanzwe ugasanga ni ya mpano yiwawe nta ngorane urakubita bikagenda fresh rero none nk'ubu ico narishatse kugera ko kugira winjire mu BMC byagenze gute ko nabonye kuri umusani nibaze yuko ubuzina bwo buhuriramwe abasani bagiye batandukanye mu yakisanga ari star hari babugiye butandukanye we MC nawe byaje gute watanguriye MC nyene cyane no natanguriye imihanda man akazi ndakamaze imyaka nka 20 mugose nahereye ibintu byo kwemusinga no je natanga ibintu byo kuririmba ni kitambo long time ago uvuze long time ni nko guhera nimuva mparuye ku myaka mfise n'igihe giheze man uharuye kuva mu 2004 2005 shora kwanda kurusha shora kwanda kusoma imyaka mtangazaji uzi yuko iyo myaka niyo mwaka wonyene 2004 niyo mwaka ntanguye gukanura nko bambwira ati peti yangu genda hariya kwishura abingene ibintu byoge niyo mwaka natanguye school kumbe nawe warugeze muri iyo nama ico gihe cyose natanguye basi ntabwo gwa background y'ubuzima ukuntu bwaje n'ibintu mane biragoye sana imihanda yaraturiye sana natanguye je ndirimba mama 2004 ndaja muri groupe yitwa Man Boys icogiye abapeti bitwa bamsini wapeti ubuzima buradutwara muna bana chikutako Kampala bangine Makenya huko sigara ndumwe muri town nyene mu muji ariko ndavuga no burinzo gumba maso ringa nubundi nguma ndirimba man ikino ko bugira uririmbira na ruguru bro hajya kuko je na kubwiye umunsi wa mbere duha twahuri bwa mbere Ngozi hajya musanzwe rimvukira y'Ingozi nyene ivyo byo kurimba wabihereye Ingozi canke vyaje mu nyuma ubikorera handi atari Ngozi no je ndivukira Ingozi bro ndivukira Ingozi n'ibintu byo kurimba niho nabihereye nari nkiri muto kuva mu ico gihe mama mademi nigihe ca ba Side Blaza ba Rest in Peace Side Blaza mana ari mabarire ba Baudeni ba Kinaruriro ba Fizo bari abantu bari bagezwe mutani nibo twumva mugwa kidukora muziki mugo ko umuziki uri kurakora ruguru bro wapi ntibyagenda cyo gituma impano zacu ntizava ruguru ntizamanuka mugaba babaduga bagenda ruguru baratubona mugabo kuva ico gihe ndavuga man dukora umuziki tubona wapi dukora umuziki turasota umuziki tubona wapi ndavuga rero ko muri umuziki uramaze gusohora amahera bro mufuko utari kuri nziza ugasanga nabagutumiye muri concert karajyana bro ugasanga nabagutumiye muri concert ndibuka bakina Fizo barashobora kuza akavuga ati reka turondera abana bo ngana basanzwe baririmbye ibaza umuntu yavuye Bujumbura aduze Ingozi muri concert kugira buza kubatagura zya saa zizuba unaona zile saa zizuba masaa 8 saa 8 saa 9 kugira batangurire ja kuri stage afuse nk'indirimbo nka 2-3 guco ukarimba za ndirimbo izuba rina kubitama ku mutwe kumvura shushe mani kuririmba ku murango we ntabyo umenya bro nukuvuga we wavuze ati 2005 2004 ni wabyinjira mu kunuku muri ico gihe rero nanje kungene urabona nakubwiye ko nanje ndumunyengozi muhira hajya n'ingozi ndahabona kunuku gusa kijya gihe uraza abantu bari bagezwe Aluriro twaramwumva indirimbo zibona zigezeho Fizo kwari uko nyene rero we numvise ngo ntivukira Ingozi nanje nanje gusa ico gihe nari ndamuzi ko nyene rero ndamumva ko nyene Side Blaza generation yiwanje twatuzi yuko ari Bobo Marley ariko ntabwo ati Bobo Marley aririmba ikirundi VIP akumbe urumva ko yari generation yiwanje muri ico gihe urumva ko
warukuze ukora muziki uja mu gihe c'aba legend dufata ubunyene muri ico gihe vyagenze gute mutama ntiwisanga wajanye nabo bro vuze nani nkuru ya Side Blaza nkumva none arira n'ibiganiro cumi ngo nagiye basana bro uvuze ibintu bya Side Blaza bro ni entertainment tuba turimo mba mu mengo wapi kabisa numva two nabeba ntitunabiganire ko sana ku bintu bya Side Blaza kubera ndavye ukuntu ibintu bya Side Blaza byagenze Side Blaza mani yarapfuye turabizi abantu bose barabizi n'abadukurikirana barazi ko Side Blaza yitavye Imana mu mwaka uheze hari mu kwezi kwa gatatu abanyengozi bose barabizi Burundi bwose barabizi cyose kirabizi nabo hanze ko turazi ko yaraje avuye mu Rwanda araza ariko nta misi myinshi yamaze nubwo twanyumenga ariko aradusezera gusa Imana ishobora kumuhereza ibandanye imuha iruhuko ryiza ahaherereye ariko rero ibyo twari ko tuvuga ati muri kijya gihe cyabo we byagenze gute we muri ico gihe batubwiye nubwo uri umu MC muri ico gihe muri RMC byagenze gute ntusanga impano yawe yafatiranye nabajya bari legend dusanzwe tubona ibya ndina gusigura kuvava bivanye umunana ariko arakorera akazi hari abarona bahitwa ruguru ni mu muji ngozi n'ibyo ko umuntu atahaza hano mengo ni interieur kandi niko nyine bimeze ni interieur ibintu dukorera hajya ntibirenga hajya mu gihe kubera kwa kuntu istoshi nk'ingozi social media ni nkeya okay aba journaliste ni bake ibikini nani n'aba promoter ni bake gushika ino saa tuvugana urumva kuva ma 2005 n'ubu turi mu 2024 kwa sai n'ubu aba promoter b'ingozi ntabahari bro ndabwira ko atabahari ingozi na social media sawa barara ibintu mugabo wapi n'undi nta kigenda hari n'abaririmbyi nugira ngo ninje gusa jewe ndasinde umuririmbyi kino saa ndi mu MC mugabo tuvugana ingozi ari zindi impano nyinshi abana ni benshi kuko mwabonye bakiri kuba bagiye barazamuka ni nini gushika no munsi ni benshi ba master ndi bagiye barazamuka Endomike baraza uko nyine na mu gisagara baragenda barahatwika baramenyekana n'ubu n'abastare izo mpano rero ko zakuze zose zikura uko ziravayo kandi turazi ko ari zavuba izo nawe turumva ko uri uwa zamani mbe abo bantu bagucitse gute bahavuye gute ava yuko uza kuba umuyemusi canke ubwa mbere nambere kugira wucu biheba sivyo dufatire kuva mu kuririmba ukaje mu yemusi byari bigenze gute je grande ibintu byo kuririmba nararirimbye ndabona wapi kweri basanga umuntu agutumiye kuri show bagiye muri ico gihe hari studio twa Kamlinzi Record hari studio imingozi yitwa Kamlinzi Record Endomike bose barakoreye bakina master barakoreye ba Robert Plonda kikabura muzi ico gihe waraja muri studio ugasanga uri batanga 50 guconya ugasanga ko atanga 30 karani muziki wa kiriya gihe haramahera menshi ubu dufashe 50 kwa sai yahenze ubu ni nkiraki zibiri zino sa ugasanga utamje 50 we bagasanga bagutumiye muri concert bakacaga 10,000 unaona saba wende ngozi ntushobora kuvuga ngo ma déplacement ngo aza kwideplacer none abirenze sho kubera hari akabara kitwara Ramoda kari niko kabara kari gahenze kari gafite na salle n'ijya piscine hajyana bose na hakera bashaka gutumira basanga tuko turavanga mu Giswahili naho fata moto ya 5 ukasanga ugiye gukora 10,000 none uja kuri stage atana amazi wanyoye ntibibaho bro bagwa 10,000 bafashe mu moto ikukuraho mpaka hari anya promere mutegera ugenda usa neza imbere y'abantu ushobora kugenda na ucafuye ugiye abantu barenga nk'igihumbi imbere yawe sasa ko nanze uri smart ndavuga ubuzi ngiye kubuheba niyo haca ma de 2010 sinibuka umwaka hacaza umboss yitwa Mbanza arambwira bro ubona gute twokorana ubuzi bw'uwe MC wabishobora ndavuga nzogerageza Mbanza kuri piscine yatanguye tapi vere boss Mbanza kandi yana Mbanza respect sana boss niwe watumye mero kugushika no munsi sana ndamuba cyane Mbanza sawazi kuri Belvedere Belvedere kera yitwa piscine Mbanza aramamagara arambwira bro ngo dutangura akazi twatangurana nitwa muri tapi vere sinzi ko bahazi ndakeka tapi vere turakora mwaka wa mbere nini ndanakeka muri career yanje niyo bwa mbere nafasha mu mahera kwa Mbanza ndibuka ngiye contrat iraki zine no blo boss aramaru iraki zine Mbanza araharura nibwo bwa mbere nayafashe nubwo mengo sinzi none umengo ndi nka Bill Gates you know nibwo mbere nafashe iraki zine nkifata iraki zine ndumwe ndavuga oh my god daro amahera ndavuga kumbe diri niyo nagumye nguma ibintu byo kurimba kumbe diri arizi urumva ko nahaye contrat iraki zine
ku kwezi nahembwa 200,000. na uko rero gusa rero dusa n'abagaruka kuri target yacu tuko du pointa ko dushirako neza kugira dutureko neza kugira uve mu kuririmba ukaja kuba umu MC canke ni gwa rukundo ruke ruri mu baririmbyi amaze gutera imbere abatibuka batonya banyu gwahabaye kuko sinzi ikintu nagize kubona abantu bidoga ciye mvuga kuri gwa rupfu kwa Side Brother umuhisi nyakwigendera abantu baridoza bavuga ngo umuntu yarari muri entertainment yari muririmbyi muga ku rupfu rwiwe nta basitari twahabonye mbe duhereye ngaho imbere yuko ncamvuga ivyiwa canke n'impano yiwawe yo kuririmba yazimye kubera uko kijya gihe Side Brother Temana we wari uri ngaha nyene ni wari uri Ngozi vyari meze gute? No, Side Brother fas nari mu Burundi nari Nairobi. Side Brother fa nari Nairobi mugabo nari buri munsi je nguma kuri social media kusabu entertainment turi mu bisaba muri abigezweho na nini post z'abantu bameongea nini huku wamesema nini kuna fulana akatoa kitu kipya pale. Side Brother nagiye kubona nayibonye nkaciye nayibonye nyuma nk'isa ngiye ku murongo sanga Side Brother yapfuye. Ndavuga Side Brother yapfuye aho ngenda ndavuga okay kubera abanyangozi ni benshi ndavuga reka mbanze nihakikishe sio vile ya social media ushobora kunkubuka zaumba mwanangu mtangazaji lipo bagusize kumbuta nafuye uri muzima. Ndavuga usanga ari zazindi abapetine bikoro ugasanga bakwishe ukiri muzima mwisi na cana telefone Ngozi abaniga ndabaza bro vipi fresh ibintu inkuru ndiko ndabona niyo barambira bro rest in peace Side Brother amaze kwigira rimwe ahuruze wiruke. Ndavuga nivyo ndavuga Ngozi ameze gute kwino sa Side Brother kali legend bro yakoze byinshi Side Brother Ngozi ameze gute tuvugana ndakeka nta muntu madahari abataje gushika nayo Side Brother mu nzu ya nyuma ya first of all ukivyumva urupfu rwiwe wavyakiriye gute? Hama amaziko yiwe twarabonye ko abantu bahabonetse ni bake kiretse umuryango wa Mizirima ko yarasanze ari mu Islam ari bahabonetse wavyakiriye gute bwa mbere nambere urupfu rwiwe no kungene vyakurikiranye tukabona ko atabantu bari mu entertainment bashoboye kwitabira amaziko yiwe? Kano nico gituma ndabwira entertainment yo mu Burundi bro nubu ndacyayivuga siyo kuva mu 2005 turirimba makagenda nebe banigira mu bindi. Side Brother we yanciye n'intege ndavuga oh my god nuko bro ushobora kumbwira gute Side Brother ni legend kuna Fizo pale sawa mu Burundi umustyle bisa komeye tunayijua yarabaciriye inzira bagiye you know bajya busa batanze game bongo kweli Side Brother bajya natanze game sana wakina Fizo. Ndavuga ati aha namaburi kwanza inkuru y'Imana isubira inyuma naciye mvuga ndazi Side Brother social media pale ni nyingi chandara bagucha chambona post bamaze gupostinga video kumaziko yiyo nigangalia mle ndaraba ndavuga wawe Fizo hakuna unaona ariwe muntu dufisa stavuga ati premièrement Fizo ateza kuza gushikana Side Brother urazi gituma ashobora kugira ko Fizo ndibuka kama ni 2000 combien hari ndirimba Side Brother kama nyambarisi ameza amenyo kama ni wenda Fizo ndibuka hari mu ndirimbo yiwe ico gihe bari baje Ngozi ndibuka niyo shonje nari ndimo nisho yabereye muri Ramadan yo show Side Brother cyakora video kora bajya baniga bari haje basanzora bastarabwira man nimuze basimungire muri video kama ma best na nini kujya tubona bakina Diamond abasanubona bakomeye basanga bari ma video z'abandi bantu ebana ndabona Fizo hajya muri video na uyu ni narimba kanjenje yakubino iyo ndirimbo Side Brother kama ngo yitwa wenda oya bucabwira iyo ndirimbo nayibonye ba Fizo bari muri video ndavuga ndakeka abaniga bategeza kuduga Ngozi mandara ba video ndabona umustari numwe yagiye guhamba Side Brother mugiye Side Brother bro yabacira inzira Side Brother mugiye yakoze ibintu byinshi nije nabwira entertainment yacu rukundo wapi Fizo yategeza kuba ari hajya premiere man ushobora kunge nayi bitoro sawa ndumva bitoro ni big deal mugo nayi bitoro ari deal man kuvanga ni Ngozi kijya gihe byara bigendeka kwanza kirage made ibitoro kubera nta makuru ahera bitanguye kuba biduga sana bikaja hejuru nivyo hada n'ubuvyari kwa bigoye bari kuvyigura ya 2023 ibintu by'ibitoro n'ibyari bwaje hejuru mugo naho biruko n'indege arayitega kaja za Paris you know twara abantu zenya Endomike ntihari bwagende Endomike ari ngaha mu Burundi you know Master Leader ari ngaha kiriko yari ngaha ruriro iko pale
aba basa nibo bato bino myaka antuka sishobora kubakomanta ko nk'aba bakina Diwani abakina nani aba Melanin Boy ba Fernando sawa bashobora kuba batamuzi birenze you know mugabe iconze ico aba bantu ndakubwiye bro kuba ntabonye Fizo simbonye Satbi you know simbonye Ruriro naciye mvuga man narifise na gahunda yo kugaruka muri game ya muziki amugona naciye mvuga bro nta rukundo kuri ivyo nyene ku maziko yo utakibonamwo figure z'abantu twose twadandaguye kama Fizo bajya bakiri kubona abanyengozi niho bari bando Mike ba Master Rende we wavyakiriye gute kuri vya nitwa tuvuga ati urukundo bari hagati yacu kugira dutezanye imbere tuduge azi gituma game y'umuziki keshi takunda gutera imbere uzokunda kubona muziki abarimvye Burundi bararenga nko mu miliyoni no baranarenga emilio ushobora kubuza abafizo abadiwana abana bariko baraza kwa sahi mugaba mu Burundi harabarimvye n'abandi utazi erega no kutagenda mu mitumba urabe nta ntara nimwe itafise umusani nta ntara nimwe idafise umusani mugabo akantu kanandiye sana bro ndumva ko mbabaye n'ibintu by'imiziki nje numva none abeba nazo nabisubiramo ntushobora kumbwira basi n'abantu bo kugatumba kiriko yari mu Burundi nta namwe yari bwaje okay kiriko yari ku politiki ishobora kumushikana kumuhamba kumushikana bro mwana gushikanya kwiranzo yanyuma niteka sana rikomeye sana mugabo twohorero mu entertainment mu muziki mbona wacu nga mu Burundi nawe ugiye hakuna atakushukuru imagine bari kuvuga ati umujama yadukora ibintu byinshi twamurabiye ku rugero nini reka twende tumushikane mugo nta numwe yaje n'abantu bavuka hamwe ushaka kugira kiriko Master and Mike n'abanyengozi kiretse nabo gusa kijya gihe anitaba Imana je ndavyibuka nende ngaha town yitavye Imana inyuma yuko benshi babifashe nko menga ari karasezera kuko yaraje gukora Media Tower sinzi nibaze ko kwari ukugaruka kwiwe avuye mu Rwanda yarari ngaha yaramaze imisi ngaha Bujumbura cha maradi yagiye atandukanye aravuga ati arakora ibiganiro benshi bavuze ati kumbe umugabo yari kwandusezera yigira ariko rero canke uko rero kutaboneka kwa abastar canke bagenzi biwe basangiye umwuga kutaboneka ku maziko yiwe canke dufate ntitubidogere dufate ko ari handi bihuriye nuko Umuislam amaze kwita Imana ndashobora kurara burya ntavyo biho ngirango ntiduhave tubidogera ngo ntibahabonetse kandi nkumbore umwanya wari ugoye nawe tukatuzi ko mu Islam mu kwemera kwa badashobora kurara yitavye Imana bro je ni Umuslim kuranyumva je ni Umuslim twasumana kuranyumva ni twasumana sawa ku sheria idini y'Ubwislam upfuye basi udapfuye nko nka saa 2 ijoro saa 3 guco saa 1 guco nasizeri barakumanukana bakaguhamba mugabo inyuma y'ivyo sawa bibaho kuba batari kuduga ingozi mwino saa mugabo ikiriyo kimara iminsi 3 kuranyo ikiriyo kimara iminsi 3 ucumbwira gutekero camara iminsi 3 tukabura mwaba bantu umuntu umwe ari gufata mwiyo minsi 3 akavuga ati reka nshobore kumukubitira ku muntu ingozi afisa abana Sadi Blaza man afisa umuryango arafisa abana Sadi Blaza urabizi ko afisa abana bari gushika hajya bakavuga ati n'amaburiburi turabona abantu basangiye none wewe uza kwesupira umwana gute ariko aravuka mu gihe be ushobora kwimvura ko umwana ariko aravuka ingozi no saa tuvuga ati ashobora kuzo kwifuza kuba nka Fizo ashobora kuzo kwifuza kuba nka Ruriro ashobora kuzo kwifuza kuba nka baba Satbi umwana avuka ingozi yaje hajya kuvugwa Sadi Blaza mu gihe Sadi Blaza ari muri legend yari umuntu yubahitse sana mu gihugu avuga ati kumbe bya bintu nuko naba bantu yespira yeretse ibintu uko ashoboye bamurabiye ko icitegerereza nta numwe aje no kumushikana nayo kwe aje no kumaziko yiwe bashobaci intega abana beshi sana mani gushikana nanje byambaje sinari mu Burundi nami I'm sorry sinaje kwera nari kure kwera Nairobi twumve kubina Nairobi na chwaswa 3 kubina be gushikana Burundi ufata iminsi 3 ari gushikana ikiriyo cyane sorry barambabarira tu ariko nta mutima mubi rwose nta mutima winje nabisizemo gusa nico gituma nje ngaha kuri TV blombabaye bimaze igihe inje navuba ntuka nje mvuye Nairobi vuba n'imisi ndama mugo navuga munsi wose nzoshikira mu Burundi lazima
ndakurondere wewe nakujua sana mtangazaji ndugu yangu ndavuga ndakurondere ikiganiro shobore kuvuga ibintu byambabaje naho bariko baranyumva tu wananisikiaga baza baranyumva aranambona this is me naongea bro byarambabaje ibintu mwakoze n'ubu ngo mangaruka ajya amagambo nyine kwajya amazina bazinanye na Side Blaza abantu bagiye ma video yiwe bakora bafizo barimo man kujya bafizo bagiye baratamba indirimbo nayikumbuka iyo ngoma bro bariko baratamba indirimbo Side Blaza bajya baniga warukundo urukundo kwa Saivi na vraiment wapi kwani akienda hawaende wamuoneshe ubwo rukundo bari bamufitiye ibaza basi bagore ku muryango mani wote umugore ku muryango sawa iyo bari gushika poa Side Blaza angewaona kwa sababu alikuwa ashakwa less in peace amekufa yake amekwisha sio bwana sasa mugabo naho biruko barafise umuryango barafise abana bakavuga ati ku rufu rwa mzee nta muri imvye tutabonye ngaha baraje mani bro raz kifitana no mustari azikifitana na fizo guca uko na fizo hivi ni raha ukiposta kwa mwana wa Satubi wa Side Blaza kipostingana na Satubi mwana Side Blaza kipostingana na Ruriro mwana Side Blaza kipostingana na Kiriku mwana Side Blaza kipostingana na kina Masterend you know umwana Side Blaza kipostingana na ba Masterend uriko ushobora kumbwira mwabo bantu bose nta muntu numwe yigeze haza maka je naragiye kubana wa Side Blaza twaravuganye sini basi n'amabanga bro je nabwiye ko nje vuba mugo mfite ibintu byinshi nakubwira nje abana Side Blaza imbere yuko ndakurondera wewe nije nakwirondera uravyibuka nabanje guca kwa na Side Blaza man bimeze gute mu Giswahili mu Giswahili agenda baza abaniganda baza man bimeze gute fresh byagenze gute bana mzee yarapfuwe man nta muntu numwe mu mustari tugeze tubona kandi mbwe twe tuzi ko mzee twe tuzi ko ari mustari kumbe tasanze na mzee kumbe yari fake imagine umwana twati kumbe tasanze mzee yari fake urumva mu gihe jewe nashikira umwana wa Side Blaza ndamubaza man byagenze gute mzee yarapfuye nta muntu numwe nigeze mbona mugenda rinzi ko mzee wanje ari intwari mzee wanje yakoze ibintu byinshi nataco bari kumpa ariko bari kuwashika ndumva ko abana bashavuye ndavuga man nabonye ko no mu bana biwe haro benshi twatumaze guhura na jewe twabona ko afise n'impano yo kuririmba yaro afise impano yo kuririmba hamwe umwana babaramvuga ati ndumva kumengo nanje n'impano nari mfise kuri mbonye never so deal okay basi MC Shalo tukibandanya n'ikiganiro cacu abadukurikirana barumva yuko udusenganiye MC Shalo asanzwe akora umwuga wo kumushinga ubu canke se kuyobora ibirori bigiye bitandukanye aha na hariya uku na kuriya no kuvuga yuko gusa ikiganiro tuko dukora tubandanya MC Shalo kuri ugo rukundo abo baririmbyi babwirizwa ko baba bafitaniye canke bakagiriranira kugira ngo dutere imbere ntawe uzi ko ari byo byatumye umuziki wacu utagira kure naho twabishaka kuko igituma nubwo bice bigaruka iby'umuziki waravuze ati uri kwa mwana muziki sivyo ubu ugo rukundo rwabwirizwa kubaranga ubu naho we ubiravye ukarabira kure entertainment ucubana gute rwarashoboye kuba gohaba canke n'ubu iracari yare no turavye kuva ma 2005 de ma 2004 ma 2008 ibintu byarahindutse naho biruko bro naho biruko tuvuga ngo ugwango no ibintu bya kera n'ivyo biratandukanye sana urabona yuko abapeti bu vraiment bariko barakora kandi nanje mvuga ati respect kwa apeti bamwe mbona nongera mvuga ati nk'aba apeti ko barakora neza man umuntu amatunda nasema usinipatie matunda yangu wakati nimekufa nipatie matunda useme mazuri yangu na mama yangu wakati ningali mzima tubonana ejo nuze kuvuga ibyiza byanje wakati nimekufa no mimi so hypocrite nje kunomeze sindi njya jamani nkunda mina naongea live mvuga guca mezuku nje mezuku sinkunda umuntu ngo nzoze kuvuga nk'ubu nka mwanangu mtangazaji navuze tereka nakurondere ko yanzi ari cyo ushoboye no kugira nanje cyo ushoboye nanje ndicyo ushoboye kugira ndakivuga Jesse nigera mvuga umuntu ngo wakati amekufa no sinavyo nkunda umuntu ashoboye mu buzima ndamuvuga ndakuvuga no ushoboye vraiment ndakubona cyo tumana guhamagaye unaweza ili journaliste ngani vyishi ni beshi mugo nimesema leo mvuye yomva reka ndakurondere wewe nkora n'ikiganiro na kubera ndaza urashoboye ufise byishoboye muri uko nyene gukorana kunuko gusa turabona
bo sinzi ko bose ari ukuhurira mu byunguka gusa. Ubu turabona yuko bagakorana muri za ndirimbo zabo kuna kuriya bagakora bikare, ntawuzi yuko umuntu nawe niyagira akagira amabazo yuko bazoca baterana, kandi nk'ubu dufate basanzwe bafitaniye amakorabo ko turabona korabo ziko ziragwira ni nyinshi ku bwinshi. Tukabona Marijende wakawapa korabo aba bahungu baba ariko bakizamuka bagakorana, kandi bijya ni ibintu twoshima gusa. Rero ntawuzi ko no mu buzima musanzwe bizokwamara uko, kandi niho byo bayari byiza. Ariko rero ngaruka kuri wewe nk'umuntu yahoze ari umuririmbyi naho uri mu MC, ibyo MC turabigaruka ko mu nyuma tukabona wavuze ko shirako na legend, you know, legend mwanamuziki. Ariko legend asiyopata hatua tuko down toka enzi kuri ibyo nyine. Nk'ubu dufate wari impano yo mu muziki ivuka Ingozi, tukabona izindi mpano zageze hava kiri kwa kamanuka ni Bujumbura gakora. Aba baruriro barahabaye Ingozi, barahakoreye imiziki yabo twarayikunze. Tukabona bafizo ko nawe uri wa kera, nta gukorana nabo vyigeze byongera bihabe canke mumenyane ukunuko canke wewe wari mwana muziki wa hariya nyine mu mitumba ukunuko nawe uri total bro ushaka kumbwira gute? Ariko mwene mwamenyanye ku buryo ibyawe biza kwanka muga mwana musanze muzinanye, hariho byinshi muba mwarahuriyemo. Ndabwire byinshi byo guhuriramwo n'abaririmbyi mwico gihe. Urumva ko twaba turi ruguru, mugabo umenye neza yuko igihe cya show tuya tuvestiere aba star bashobora guhuriramwo, baje kuririmba hariya na hariya, razi ko sometimes bakunda babaha akantu hamwe muza guhurira, bamwe bihindura bagira iki na nini, sometimes batashoboye kwihindura mugabo akaba yicaye hajya kame turiya ni na nini. Mani nimvura ko kera hari urukundo rwishi sana, basi rwari ruhari kubera nta kuntu Fizo yemera kuja mu ndirimbo Side Blaza, bajya ba Yakubino bakaja mu ndirimbo Side Blaza muri video. Mugihe tubona indirimbo nyinshi z'abaruriro usanga abaruriro barimwo basosokeye barimwe ibintu nk'ivyo. Twari tuzinanye n'ubu wenda no nta birenze tu. Abahe neza mwari muzana kuvuga ati nubwo bitakunze je mbandanye mu guwe n'uyu twashoboye guhurira hana turicara ukunuko baranzi. Nanomwe tuticaranye, ndibuka kuna gipindi hapo ndafise indirimbo yitwa Facebook, tuve kuri Facebook tuje kuri stage, you know. Kuri ico gihe indirimbo ndayikompoza hari amagambo menshi mtani kubera mani umuziki sivyo kuva kera hose hamwe mama beef ugasanga abantu barapingana za hapa na pale, nyapetara kaze jana kaze mujya amagambo ari menshi, shara naweza ule dogo mwingine hawezi ndavuga bro cyamvuga tireka bajya amagambo yo ku mashosho media wasanga ku ma commentaire yampite nashoboye, ndavuga reka nkompoze indirimbo tuve kuri Facebook tuje kuri stage, nje nawe beshi barayizi tuve kuri Facebook tuje kuri stage, nje nawe tubonane yes to face tubonana amasomo yandi. Iyo ndirimbo nchangira Imana T-Max unabona wanajeshi yule pale ubo abahanze fresh sana iko poa. T-Max iyo ndirimbo bacha bazi Ngozi bari kumwe na Fizo Musi, hari ibintu by'ama drestage, ndazo urabizi drestage wasanga ikarti imwe na matara yindi bakayiha amatara. Ico gihe Kamrinzi record in studio yari ihari hakora mu ba Endomike no producer akera usimuchukuleho yaoya. Endomike ni kitambo, hari Endomike yari producer, hari Robert Pro nawe na haro nundi Amerike Pro, unaona iyo Kamrinzi ndio yari ihari. Sasa uwo munsi T-Max tuzakwana iyo ndirimbo acahirirwa mu karite yacu ngaha mande mu Giswahili nyine antuka. Ari ndirimbo mwakoranye na T-Max yari mu Cibitoke. Iyo ndirimbo sinagiriye bakwe gukorana na T-Max, mugabo indirimbo twayanditse yose na T-Max, indirimbo yaheze T-Max arapoesha ararindira gushika saa 8 turarindira amatara wapi turabura acarambira peti yangu ejikazi bari kumwe na Physio Day. Urumva bose n'abantu bagiye dupoana duciringa ni na nini, you know. Turapoana saa 8 turapoa amatara wapi umunsi wose yarata amatara T-Max arambira peti jikazi tuzokorana basi nk'indi ngoma ni na nini indi time. Ngira umwaka mubi bro wumve burya Imana yani chesi za rimwe keshi bugina kunda kugaruka. T-Max indi denda murondera namanutse Bujumbura arambwira peti wa Jesse ndi hafi mutuvugana sindi hafi ndi Dar es Salaam yaragiye Tanzania. Ndavuga oh my god biranja sana
narafise indirimbo yitwa urukundo ruragoye. Iyo ndirimbo irimo hari impano nibagira sana. Ndemu yitwa Pumpkin Pumpkin arimbira ngaho Bujumbura nane ni imana ikomeye naciye ndamurondera ico gihe dukorana iyo ndirimbo yitwa urukundo ruragoye n'undi mpe twayikoze turi batatu n'undi petit yitwa Mankey. Indirimbo iraja hanze, indirimbo abantu baranayishimiye sana barayiraba. Ino mugurumva ko ari bya bikorwa byakorewe hariya kumanukino usanga ari umuntu umwe nk'uwizana nko muri flash usanga unafise mu telefone mugasanga mu studio ntibadukina genda ba ntibagukina anakubuno bwa mbere hari kuma CD hariho amabande wakunda gusanga amabande wasanga zinga gucakira kikira gihe no zamani mugabo sawa ziga bande ndazibuka bana haragira byitwa byitwa Magneto. Man utaziga deke ni yakera sana yarashobora gucafura rya Magneto ukacukura kigifuniko ukaca ufata agapapuro ugahanagura imicafu. CD ndibuka CD twatangiye kuzona ku mupeti umwe yaravumye sana mu DJ hari hose kandi runda namwo sana DJ Ngogo ndazina DJ Ngogo uramuza DJ Ngogo ico gihe na DJ Tane bakorera mu zitwa Star Mix. CD zitangura ziravuma CD twatanguye ugenda na CD mu quartier bro baziko n'umuntu umupeta agenda na CD mu quartier amna kitu nta kimwe kiriko ni nabamize no nta kintu kimwe kiriko usanga karagenda na CD limradi waone ana hit ni star na imba usanga kuragenda na CD umunsi yose mu quartier muri rimvyi na birenze. Ico gihe T-Max ro vyaci bigenda gute yandirimbo wayisohoye wenyene mu nyuma yakubwiye ko bidashobora gukunda ko mongera guhura nkuko waruvuze ati yari amahigwe mbonye rimwe biranga T-Max numva ko namanutse Bujumbura gadukora indi song maze ugera Bujumbura ndamutelefona T-Max arambwira peti yangu sindi hafi ndi Tanzania uchimenya vuye ruguru premièrement bisabantu urara utakula nini na unajua hapa town si vya bindi vya kera usanga huna marafiki usanga uzinayo n'umuntu umwe kabira bro nanje turi batanu man aho kurara nta hari nyamba wamanutse fresh sana we ni wikaza reka tuzorera ruguru urumva nafusuza kurara nafusuza uza gufungura istoshi hari gazanya mbere muri studio gusa izo zamayibo record nzizo karani trani warakora umuziki ukacugenda imbira ati si hondi hano bise umutima ucize kweri ndababara mfashe itike namanutse gushika ino na nini ndavuga basi tu nta kundi candikaza indirimbo vuga ko itabaye kiba fichi yanje na T-Max birapfuye mugihe byo kuvuga abo basani bose na nini wakina Fizo wakina Rorero nta numwe tutacirinze nawe turicara kwanza stoshi badoze ruguru mu birori mukicara hamwe mukara na gusangira ndibuka abaja mu boss Jean Paul Ramuzi yarafite akabari kitwa Kaziasi hose yajya twarahura mu mashow tukapoana tugacira story na stoshi sunana mtu na Badrikaga nk'ubu enzizo ni kwa sina ndevu aho se bwana usanga umuntu arachafisa yaluku y'ubwana hari ubwana haje ubwanwa bro urumva nundo shano guhura ntahave yibuka ati no mpeti bishano no guhura navuga ati ni ure dogo enzizo no kwera hano hari ubwana haje ubwanwa nuco bibona ubwanwa basi muri ico gihe rero ningira ngo ubonye menga ivyo wari kubikora bitagenda fresh bija no kuririmba niho vyahavuye uvuga ati reka ndayo ko watubwiye ati mbanza yaragufashije uraje muri piscine mu WMC nibaze yuko cyangwa wari uri kubona ko bitagenda fresh cyo bugaterwa ndabe ngeragereze muri ibi navyo bampaye mvuga ati kabisa mbanza mvuga ati kabisa Imana muhezagire vraiment yaramfashije nizina nafise mu WMC mpaka sai ni kubera mbanza aho hari ryari rero winjira mu WMC ari mademi 10 mengo guco de mirkombye atangura mengo za matapi vere ni kitamba haciye imyaka man hadi sasa hivi niko MC urumva makubu nyene mugurumva umuntu yanzanye kumenga imyaka iciba myinshi ivyunguka biraboneka WMC cyane mana uno kuko sumbona niko hivi ko bling meshine no bwanwa dread wangene zisi yo sio chuya izo ni fresher ziva mu WMC ndabwira WMC rero ni bon ivyunguka ni bon sishobora kugira ngo WMC ngo kubganje kwanza nende kuja mu bintu bitunguka gute ndabikuba none WMC nawe ndabikuba ndabwira abantu nkabangaye nga mu Burundi WMC utumye bawe batagase ndabizi ko bari Pro unamjua uramuzi sana no kundusha MC Blaze unamjua ndamubona bajya basore baratagasa bayo bien bagendera mu ndinga urasikiye arico
bafise imiduga Ugize nkuko nca ndayibona. wana drive you know baratwara ni kubera UMC nta zindi deal n'u UMC bro icyo tuma nanjye ndikunda kubarira nanje mu minsi ndiko nditeguragura akaduga abo twadura n'amaguru bye bye abashobora mu nyuma kudoha lift tukagenda yewe abantu doradora n'amaguru minsi dushobora nanje ndiko na drive you know ntwara ni kubera UMC kuba meze guca kuba mbaye guca ni kubera ariko rero dufite abandi bantu nabo bamaze gufata uko menga sinzi ko atari kudasirimuka ana bariko badukurikirana baraza kwihangana mvuze kudasirimuka kuko hari impano nyinshi umuntu abona umuntu akabona agiye muri biriya umuntu akavuga ati umuntu yataye indero yagize iki uretse ko abantu benshi babona umuntu yagiye mu MC akavuga ati umwana wacu none aratubura indero aradusize aragiye bagafata ko gukora MC kurongora ibirori ukuna kuriye bijanye no basi guhera isoni gutera indero gushira isoni zigahera niko biri canke indero igumari ya indi nyene fresh urabona bro mtangazaji ikintu gihari no kubarira ona kwicara imbere ya kamera ukuri kuramvugisha wewe ja ono kutwicaranye guje kusabye nayihunze ndi nyuma wewe uri nyuma mugabo bariko barakumva ku sound ijwi riko riraza two turavugana guje ndazi aha hari undi muntu ashobora kana kuvuga yo uyu mungu yarataye imbere ashobora kuja imbere y'abantu gute guca si hari umuntu karabona kumengo no buvuye ujya mu ntandero ntaki mugo bakubwira ati ihangire imirimo kwanza ubuzi bw'UMC ubwo no munsi ubuzi bwamye imyaka yose gose kubera umuntu ahagarara imbere y'abantu nk'igihumbi abantu 10 akavuga bamwita UMC wono ujya mu imanza zamye kuva kera si ja imanza hari umuntu kuva kera maraje zamye bikorera umubiri bakigemura mu mibiri nta muntu yavuga ijambo inkono naho nye bindi abantu bumve ariko badukorera bumve ko yari inkono igisa na ujya muntu yahagarara umuntu yahagarara muri iyo myaka nayo makamera ataraza social media ataraza ama WhatsApp Facebook ataraza bamwita umuki umuryosha birori ya umwe yahagarara agatanga ijambo kwa nabukwe kwa sebukwe kwa bamwana muri make bamwita umuryosha birori ushimba kije no kuva kera robamye abantu abo MC muri kizungu kije acabazana bacha babazana MC yagiye babitwa abaryosha birori urumva ko bamye kuva myaka ya basokuru na basokuruza n'ubu roko no musi twebwe rero tutwabaye MC kwino sa urumva ni zindi level kamera zaraje social media yaraje you know tuje imbere y'abantu tukavuga nabajya bakera baje imbere y'abantu bakavuga imvye byamye ushobora kungira gutse uko ari ubutandero ari ubuvaye gute mugende ko ndakora n'ivyunguka man sinari mezuko no just nari mezuko hajya nabone ba miprongo ari bameze kugira baba babise bitambi no barakoze basi nuko nyene basi tukivuga kubijanye no kwemusinga cyane kuba umu MC turafise kumwene kuri ndimi tukazishira mu kirimi cyacu cy'ikirundi tuvuze ubu MC canke tubwumvise muri iki gihe twofata sinzi ko dufatira ko ivyo twako turavuga ati aha n'ubwa mbere niko babikora uku muri iki gihe ko arabo benshi batabitahura sana ibintu vy'ubu MC tuvyumvise ubu twovyumva ko bibera mu bibanza ibihe nibihe ubu ibintu by'ubu MC bibera mu bibanza byo kuryoherwamo banza ashobora kuba hari show kanaka harabasani kanaka hashobora kuba MC mu kabare kanaka umuntu akaba hari karanywa abantu bariko bararyosha banywa nkuko je mwino sandi ko ndakora ubu mwino sandi ko ndakora ndiko ndemsinga mu kabare no mu gihe abantu bariko baranywa nkavuga ati ndabona ari abaryoshe nimeze bien barabere basa neza gusa target yawe ni vyunguka gusa ye target yanje ni vyunguka bro mugabo zo magara everyday muri ikintu kizungu kuzamagara ati MC Sharo come on man dukore job ndi tayari everyday ubu MC rero nta hari hose mu kibanza abantu baryoherwa mu gihe muri bajyana uri imbere yabo uri kuravuga mu gihe bapoje canke abantu niko kazi turimo nubwo waremesha abantu kwibarabara no kwemse come on je namwa muri abantu mu barabara hajya ngajagara ajya kuri bata nkakubita namwa munum tubonye ishiramwe kana kajyazanye ibintu hano umuntu agapoyesha ajya no kwemsinga mani maze gukora amashiramwe menshi mbona uko maze gukora amashiramwe menshi nemsinga nja mu ntara nini nkubita ngenda ndabari yishiramwe nibi nakazi kameze bien no wenda no bya nabandi basaza msijogope bro ni muze dukore benshi baranabitinya kwa sababu kugira ngo ujyo gushobora kurara ndavuga ngo je ngo sinosore je ngo naraye mu kazi you know ndazi mengo ejo natwara bonanye ngo naraye mu kazi ndabona mvuga ko ndavuga imbere yawe kandi nacyo bintu waye I'm ready ijwi rasohoka
nuko nyine uvuga ati ndiko nkora ibintu ukuntu biba ari ibintu vyunguka atangorane ari byo uba uriko ushira imbere, ni navyo benshi baba bariko bakora baharanira. Muri ico gihe nk'umujene areka kwihangira umurimo avuga ati ngira nkora iki niki cyaba kwemusinga, haba kubumba, haba gufyatura amatafari, muri ico gihe umuhanura gute akiri muto? Ndakubarire gushika iki gihe mani, nk'umujene yoba yicaye home arindiriye ngo abavyeyi batahemea, abavyeyi baraza kungira iki kimwe ku kindi, wapi no mwana ro kumengo yokura amaboko mu muza akiga imyuga. Premièrement nivyo mba mbona ari imyuga yo kumwa, ari imyuga yo kuririmba, byose ni imyuga, kuririmba byose ni imyuga, UMC ni imyuga, akazi kose gashobora kugira ikintu urya n'umwuga. Nuko rero abakunzi ba muri ko mugenda mudukurikirana muraba ibiganiro byacu, ese sona nababwiye muri abagenzi bacu, turabagenzi banyu, nimwe mutuma dutera imbere. Bandanye mugire subscribe, mugire share kugira ngo ibyo tuba turiko dukora bigere kure, impano tuba turiko tuzereka zigere kure, abazikeneye bazironke. Nkuno munsi mwese ko tubafitiye umu MC asanzwe abikora neza hana hariya, ashobora ku uwundi mu boss akamubona akavuga ati uyu mugabo no mugerageza vyogenda gute, urumva ko kumutora ngaho biba byoshe. Mu bipartage rero bigere kure, ngaruka kuri MC Charlotte turiko dukorana dusa n'abasozera. Naenda kubwiye ati abanjene bihangira imirimo canke batiyumvira kwihangira imirimo ubabwira iki niki, ari navyije kubabwira. Dusa rero n'abasozera ikiganiro cacu. Abariko badukurikirana na cyane dufatira kugwaruka, ubabwira iki canke ubasaba iki nk'umuntu akiri muto akora ibintu abiriye, ivyo babwira kugira bafashe abandi, bafashanye impano zigere kure, ziduge, ziboneke, abazibona bazitore. Ikintu ushobora kubabwira arico basabe babimeze gute? Okay, nongera ababosi bariyo, ababosi bariyo bro. Ahubwo ababosi ni batera intege bro, batera intege abaririmbyi, batera intege ugwaruka biyumvira ko bakora nk'ama cooperative, batera intege ugwaruka rushobora kuba ruvuga ati ndumva bizi bwo MC no bushobora, akazi ko kurimba no gashobora, akazi ko journaliste nk'uko kwa no bishobora. Ababosi barondeza abasaza dukora akazi hama dutera imbere, nivyo numva mbona umengo babikuye sana bro. Inyuma yaho ikintu mbona ni benshi arabarenje benshi nga mu Burundi man, harabaye MC benshi mugo babuze ahantu bashobora gutangariza iyo mpano yabo. Mugihe hari birori bikunda kubana, ugasanga umwana araje avuga ati bro ndashoboye kuba no just stage, ukavuga ati akacika bakigoryo kuririmba babyigiye, UMC babyigiye. Je ndibuka dusubiye inyuma gato nkitangura kuririmba indirimbo ya mbere ntibyari byoroshe, bashogenda ahantu habaye ibirori, ico gihe hari basi nk'Ingozi, hari aba Side Blaza, ba Gomeni, ba Suza Mix, kandi nonga yashinga na Suza Mix niyo yanzanye muri music. Kwanza no musaza sana Suza, ndazi uramuzi Suza, nanjye muri music arambwira dog urashoboye man, umeze bien, umeze fresh. Abo babosi rero ubabwira iki ugira tumbe ko impano zishasha baguma bafata bavuga ati ntiziducike bagendane nazo? Ababosi cyo no basaba, nonga ndabasaba mbona batera intege gwaruka rukiri ruto rufise imbaraga zo gukora. Ndabasaba ko bamwe bo dushora mu imitahe man, ugamagara MC Sharp dafsana kabara, ingo nkorera akazi. MC Blaze dafsa kabara ingo nkorera akazi, MC Lumina ingo nkorera akazi, dukora umuti basi urumva. Aho bazadufaje sana tuguzana bwacu bwende neza, hama tubandanye twiterera imbere tutagate. MC Charlotte basi nitowe shukrani zangu za dhati kwako kuba basi washoboye kuduha uyu mwanya tugashobora gukora ikiganiro. Nkumbure ni ikiganiro cingira kamaro kuri abana bariya ko twarabwiye ko nka muri Achievio Dream abariko badukurikirana tubazana impano zigiye zitandukanye, abazikeneye bazibonereho, bazifate, bafatirane nabo, bajane nabo mu iterambere kugira ngo utaragira hageze ko tubazana impano zikiri zito nizimaze kugira aho zigeze tuzozibazanira amubandanye muzibona mushobore kubafasha kugira kure. Nuko rewe na gushimira ndabwiye ati ebana ubandanye utera imbere mu byo uri gukora kandi ibyunguka ubandanye ubironka ngushimira. Papa asante sana, anje ndabashimire. Hama tutibagiye kubwira abatukurikirana ntibagire kufyondaria kuri subscribe, you know? Babandanye biyongera. Comment, udu share, udu partage. Babandanye kubona bishasha. Hama mu minsi
ndaje babarire mwabasani mwe mutagira imitima y'urukundo ndaje ndabanyoroshe vuba. Nuko rero namwe muri ko mugena mudukurikirana nibazo yuko ivyo dukora bibanyura nibitabanyurana muje muri comment mutubwire kugira turabe ico turi bukosore muvyo turiko turakora. Namwe rero tubifuze kubandanya mugena mutera imbere ariko ndababwira ati genda mukore kwa kundi vyacu bishike kure bishikira abandi. Ndababwira ati yuko uwo mwari muri kumwe on mic ari Ciza 257 ndabifuriza kubandanya ivyanyu bandanya bitera imbere nkuko muvyifuza. Ndababwira ati peace out. Ciao.